Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Mwakoze kwitaba isango ry'amakuru mu Kirundi ya RPA ijwi ry'abanyagihugu, ingingo nkuru zigize amakuru yo kuri wa 12 Kigarama umwaka wa 2022. Wa 12 Kigarama umwaka wa 2015 abantu barenga amajana 3 bagizwe hanini n'ugwaruka baragandaguwe mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'imyaka 7 abarundi batari bake baracishuza ukuri n'ubutungane ku vyabaye. Abanyagihugu muri komine Nyanzarake basaba indongozi nkuru z'igihugu gukorera ku biriko biraba muri iyo komine yabo, inyuma yaho inama mpanuzwa jambo ihagarikiye musitanteri mu mabanga. Iyo ngingo ntiyakurikijwe, ahubwo hariko hahigwa abagirizwa kuba bayiri inyuma. Murando makuru turababwira nuko ivyakaranda ka COVID-19 vyifashe uyu munsi mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mugera wari wasubiye kugwirirana. Sayo gusa turabafitiye n'ayandi, sangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa, nari mpejeje kubibabwira. Imyaka 7 irarumanye kuva habaye ubwicanyi bwahitanye abarundi barenga amajana 3 bagwiriyemwo ugwaruka mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaco. Ubwo bwicanyi bwakozwe ku wa 12 Kigarama umwaka wa 2015 n'inzego z'umutekano zifadikanije n'imbonerakure. Vital Nshimirimana arongoye ishirahamwe Force avuga ko ubwo bwicanyi bwahahamuye abarundi batari bake, kandi ko abarundi n'amakungu kuva ico gihe bakirindiriye ukuri ku vyabaye. Kurikira Vital Nshimirimana arongoye urunani Force. Nta murundi azopfa yibagiye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye muri iryo joro rya 11 ushira wa 12 Kigarama mu mwaka wa 2015, kuko abarundi barenga amajana 3 baragandaguwe mu nyamaswa, bagandagurwa bari mu ngo zabo, bagandagurwa n'inzego z'igihugu, harimo abasirikare abapolisi bafadikanije na wa mugwi w'inkorabara w'imbonerakure. Hanyuma batako basiga ibiziga babirambitse mu mabarabara kugira ngo n'abashoboye kurokoka bahahamuke. Hanyuma bitaye ko leta nta kintu na kimwe yigeze ikora kugira ngo haba amatohozwa abakoze ubwo bwicanyi bashoboye kumenyekana, hanyuma bakurikiranwe bacibwe imanza. Ivyo rero vyatumye kuva ico gihe kugeza na n'ubu igihugu c'u Burundi cyagumye mu iterabwoba, kuko abantu bose barahahamuwe n'ubwo bwicanyi, bakagira bati mbega ibijya vyabaye kiriya kiringo ntibishobora n'ubu gusubira kudushikira. Hanyuma rero kuva ico gihe haba abarundi, iyo miryango yabuze, amashirahamwe, imigambwe, abaharanira agateka kazi na muntu, amakungu, bose barasemereye basaba yuko amatohozwa aba. Ariko kugeza n'ubu nta muntu n'umwe turumva yoba yarakoze ko amatohozwa n'iyo ntwaro canke ngo akurikiranwe. Ari naco gituma abarundi baguma bizigiye yuko ubutungane buzoteba bukaboneka buzananye mu masentare mpuzamakungu, na cane cane muri rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ya CPI. Kubwa Vital Nshimirimana, ubwo bwicanyi bwabaye uwo mwaka buguma bukwega n'ubundi bubandanya kuba mu gihugu kubera uko kudahana. Ariko umushingwamanza Vital Nshimirimana yibutsa ko bitebuke ubutungane buzoteba bukikangura. N'ubu nyene Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe ataharanira ivyicaro vya politique Force. Hanyuma rero ikibabaje kigira kabiri nuko ubu unye hari intwaro y'umukuru w'igihugu yatowe mu mwaka wa 2020, aguma yerekana yuko ariko arasubiza ibintu mu buryo, aguma yerekana yuko ariko arahama abagira ibituriye canke abakora amakosa atandukanye. Ata kintu na kimwe twigira tubona avuga ku byerekeye ubwo bwicanyi hamwe n'ubwicanyi bwakurikiye, kuko ubwicanyi buriko buraba uno munsi bufata imizi kuri ubwo bwabaye ico gihe,
kuko mu kiringo abo bakoze ubwo bwicanyi muri 2015 batahanywe ngo bakurikiranwe, mbere banashaka bamwe mu bo abantu bashoboye kudoma ku rutoki bakaba bahavuye bashingwa amabanga akomeye mu gihugu, byatumye rero bintigi abo bicanyi ku buryo bumva yuko bakoze neza, ku buryo bumva yuko badakorwa ko, hanyuma rero bigaca binatuma n'ubu babandanya bica banyuruza baboreza igufa abarundi, bafata ku nguvu abakenyezi babambura utwabo banapfungira n'ubusa. Turizigiye rero yuko haba vuba cyangwa aho bizobera hose sentare mpuzamakungu izoteba igatanga imitahe, hanyuma bakoze ubwo bwicanyi bw'agahoberamumwa bagakurikiranwa, gutyo ababuze ababo mbere abarundi bose bagaheza bakiruhutsa, bagaheza bagashumbushwa. Tukivuga ibijanye n'ubwo bwicanyi bwakozwe kwa 12 Kigarama mu mwaka wa 2015, ishirahamwe Consolation and Trust rihurikiyemwo abahuye n'ivyago vyatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza risaba ubutungane ku miryango yagandaguriwe ababo iyo tariki. Muri iryo shirahamwe basaba abaharanira agateka kazina muntu bose gukora ku buryo imiryango iri mu gahinda biturutse ku mabi atandukanye bakorewe kuri iyo tariki kuyifasha igatunganirizwa. Uyu ni umwe mu bari mu ishirahamwe Consolation and Trust. Ku izina ry'ishirahamwe Consolation and Trust dufasha aka kanya kugira ngo twibuke urwaruka rw'abarundi rwagandaguwe ku igenekerezo rya 12 Kigarama 2015, tutibagiye abakenyezi n'abigeme bahohotewe abandi bagafatwa ku nguvu, abavyeyi bagahekurwa abana babo, abakenyezi bakabora abagabo babo, abandi bagatabwa mu ibohero. Nukuri turasaba abajerwa agateka kazina muntu, ibi ni bihe by'agahinda abarundi batazibagira. Nukuri n'iyubahirizwa ry'agateka ka muntu bihe umushinge mu gihugu cacu. Tukarangiza dusaba yuko ubutungane bwokora, abakoze iryo bara bagahanwa n'amategeko, abakorewe amahano nabo bagahabwa indishyi y'akababaro. Amakuru mu Kirundi yarabandanya, wahoze aramutwa komine Nyanzarake mu kiringo c'umwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 hamwe n'uwararongoye umugambwe CNDD FDD barafunzwe mu gashoka komisariya ya Makamba, bafashwe bagirizwa kuba aribo bateguye ikombogwa rya mustaneri aharubu. Abanyagihugu basaba baramutswe igihugu gukurikiranira hafi ibiriko bibera muri iyo komine ya Nyanzarake, bavuga ko ari agatotezo kandi ngo hari n'abandi banyagihugu bariko bararondegwa ngo batabwe muri yompi. Ido nido na Eloge Divin Remesha. Abagifunzwe n'uwa mukuru w'umugambwe w'ikomine na wa mujenama yahora imustaneye. Abo bavuga ko bafunzwe n'Itanye Ndayishimiye yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Nyanzarake gushika kuwa 5 Kigarama uheze, aho yafutwa muri ayo mabanga hamwe na Jean Claude Nduwimana yahoze arongoye komine Nyanzarake mu kiringo giheze. Uko ari babiri bafungiwe mu gashoka komisariya ya Makamba, aho bajanywe bagirizwa kuba bateguye ikombogwa rya musitanteri Goreti Rankunda hamwe n'abarongoye inamanuzwa jambo y'iyo komine. Bamwe mu masoko ya RPA bavuga ko ingingo y'iryo kombogwa naho yafashwe n'abajenama ba komine vyemewe n'amategeko, uyo musitanteri ngo aho kwemera y'intayishize yahisemwo gukoresha iterabwoba n'agatotezo. Inyuma yabo bafunzwe, ihigwa buhongo ry'abandi bajenama rikaba rikibandanya n'aya mango. Umwe mu bajeje intwaro waho muri komine Nyanzarake twaganiriye avuga ko kuva ico gihe bamwe mu bajenama bateye igikumo ku cegeranyo gikombora abagize ibiro vya komine barara ntibuca. Abajenama barasanzajwe kuko bamaze kumva ko igipolisi cyo kirabarondera, baciye basanzara, bamwe baramera nk'abinyegeza bagenda kubarondera ku mihana yabo ntibabasangaho. Uwanyuma RP yamenye ko yariko aronderwa n'igipolisi n'umujenama Ndikuriyo Dismas akomoka mu mugambwe CNL. Amakuru ava yiko ku Muyange ahasanzwe aba amenyesha yuko igipolisi caje kumuhiga ku muhani we kuri no w'Imana, ariko gisanga yamaze kuyanyaga. Bivanye n'ico curuka kibi rero kirangwa muri iyo komine ya Nyanzarake, bamwe mu banyagihugu basaba inzego ziramutwa igihugu kugira ico zikoze ngo umuti uboneke. Ni mu gihe hari bimwe mu vyemezo RPA ifise vyerekana ko ikombogwa ry'abagize ibiro vya komine Nyanzarake harimo na musitanteri ryakozwe hakurikijwe amategeko.
ni inkuru tuzogarukako. Mu bijanye n'umutekano naho abantu 10 ni uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Ubwo bwicanyi bwabaye mu ntara zitandatu zitandukanye. Muri abo bishwe harimo abakenyezi 4 n'umwana umwe. Eric Niyonzima. Munara Kirundo yishwe abantu batatu, babiri muri bo bari abakenyezi kandi muri komine Ntega. Uwa mbere n'uwitwa Somana Claudine yishwe ku munsi wa gatandatu acumiswe bugita n'abantu bamusanze ku rugiwe ku mutumba Gatwe zone Rusubije. Abakoze ubwo bisha nico yahowe ntivyigeze menyekana. Umukenyezi agira kabiri yishwe muri komine Ntega yitwa Mukakanyenkore Gatarina yishwe ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatandatu atemaguje ishoka kw'izosi. Ico yahowe nawe nyene nicigeze kimenyekana. Wa gatatu yishwe mu ntara ya Kirundo no muri komine Busoni n'ikiziga c'umuntu w'umugabo kitigeze kimenyekana catomwisha ishamba cimeza rya Murehe kuwa kabiri uheze. Ababonye ikiziga bavuga ko yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza. Mu ntara ya Rumonge hishwe abantu babiri. Uwa mbere ni umugabo atashoboye kumenyekana yatowe ari ikiziga ahitwa mu Rutunga muri komine Muhuha kuwa gatatu uheze. Ababonye ikiziga bavuga ko biboneka ko yishwe azibagujwe ibugita mu mutwe vyakozwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Wa kabiri yishwe mu ntara ya Rumonge ni ikiziga c'umwana w'imyaka 12 catowe hafi y'ikivugo ca Rumonge. Abajeje intwaro bamenyesha ko yoba yaratwawe n'ikiyaga Tanganyika ari karoga, mu gihe abanyagihugu bo bemeza ko yishwe kuko yari afise ibiguma mu mutwe. Ahandi yishwe abantu babiri ni mu ntara ya Cibitoke. Muri abo uwa mbere n'ikiziga c'umusore w'imbonerakure catowe ku nkengera y'uruzi Nyakagunda. Amakuru ava mu Rugombo avuga ko yishwe n'izindi mbonerakure. Abajejwe intwaro muri komine Rugombo bakaba bace batanga uruhusha rwo kugihambisha. Ugira kabiri yishwe mu ntara ya Cibitoke ni ikiziga c'umukenyezi atashoboye kumenyekana catowe ku mutumba Rusororo muri komine Rugombo kuwa mbere uheze. Amakuru ava mu Rugombo atumenyesha ko biboneka ko yoba yabanje gushashuzwa ku nguvu imbere y'iko yicwa n'abantu batashoboye kumenyekana. Kuwa kane uheze umusore yitwa Emmanuel w'imyaka 16 yarishwe acumiswe imbugita mu nda na mwene wabo muri zone Muzinda komine Rugazi mu ntara y'Ubanza. Amakuru ava ku Muzinda avuga ko uwo yishwe yariko yishuza amafaranga y'igihumbi yaramufitiye. Nayo mu ntara ya Bururi hatowe ikiziga hafi y'uruzi Murembwe ku ruhande rw'umutumba na komine Songa kuwa mbere uheze. Ababonye ikiziga bavuga ko cari kiboheye kwibuye rinini gifise n'ibiguma mu mutwe. Abajeje intwaro muri komine Songa bakaba bace batanga uruhusha rwo kugihambisha hatabaye amatohoza. Uwanyu mu ruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe no mu gisagara ca Bujumbura n'umukenyezi yitwa Naukagi Alice yatowe ari kiziga hafi yahoze ishirahamwe Sodeko muri quartier Nef muri zone Ngagara kuwa mbere uheze. Amakuru ava muri zone Ngagara avuga ko uwo mukenyezi yiciwe ku rugo rw'umujenerali yitwa Ndokubwayo Isidore Batazira nta kubande ruri muri zone Ngagara. RPA. Mu bijanye n'intwaro abakozi b'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi baragiriza ababarongoye kunyuruza igitoro cabagenewe ibiheza bigatuma batarangura neza imirimo yabo. Bagatanga karorero ku gikorwa c'icandaga giheruka kitashitse kwihangiro bari bihaye ku kubura uburyo bwo kwiyunguruza ngo bashikire abanyagihugu. Josiane Muzaneza. Ico gitoro cagenewe igikorwa cisekeza ryo gucandaga ibitungwa bito bito bivugwa ko canyurujwe cari kigenewe abagenduzi b'amakomine. Amakuru dukura mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi akabimenyesha ko abo bagenduzi bari bandikiwe amaritiro 5 ku munsi, bisigura ko mu minsi 12 ico gikorwa cari kumara umwe wese yabwirizwa kuronka amaritiro 60 ibitahavuye bigenda uko nk'uko umwe mu bakozi b'ubwo bushikiranganje avyigana. Aishaka ngo barimenya ngo bazakibasubiza. Rero vaccination inje ihera baronse icumi kutabona igice ca mbere cinatarite mugabo henshi izacantarite ntibazironse barose 25. Mu gukora ayo manyanga nk'uko isoko rya RPA mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ribandanya ribimenyesha ngo abajejwe gutanga ico gitoro bitwaje ko ku masitasiyo bagitoye ko batabahaye igikwiye, ivy'isoko ryacu rivuga ko ari ikinyoma cambaye ubusa. Babitanga nabo nyene baca banabatarako bitwaje ngo kuri sitasiyo umuntu atabikwiye urumva baca bitwaza bakanatagura byinshi vyema byakone ahantu nka hamwe basibize kumenya bidoga kuba bahaventura emsenke bakushoboye kuja gusimira 30. Ubwo bunyonyizi rero bwavuye butuma ico gikorwa cyo gucandaga ibitungwa bito bito akaranda bita peste des petits ruminants gikorwa hejuru gato ibice 50%. Mbere iryo candagwa vyari bitekanijwe ko rimara indwi zibiri gusa rikaba rikibandanya inyuma y'ukwezi. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ingene indongozi zo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi zahavuye zinyuruza n'igitora abakozi bokoresheje mu mirimo yindi ya misi yose.
Urakoze Josiane Muzaneza. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho umugera wa corona urabandanya gukwiragira mu gisagara ca Bujumbura mu gihe ukwikingira bisa n'ivyahebwe. Ku munsi wa gatandatu mu kibanza bita Bon Accueil gipimigwamwo uwo mugera basanze ahagwaye abarenga 10. Emile Nibasumba. Ku munsi wa gatandatu mu bipimishije mu kibanza cyo muri zone bwiza bita Bon Accueil basanze abanduye bangana 13 ku bwa rimwe mu masoko yaca hakorera. Amakuru ava muri ico kibanza amenyesha ko ibitigiri vyama biba bito mu misi hereza indwi, ariko mu yindi misi ibitigiri by'abandura bikaba biba biri hagati ya 20 na 30 kuva mu kwezi kwa11. Uwo munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura abona ko habaye gufata minenegwa ico kiza hamwe no kudebukirwa. kandi imaze gukaraba zarahagaze ubu bihari wumva ngo ni inzara urumva ibya covid byose bavuga ati ibyo wowe ntibigikenewe ngaho mu gisagara haba mu mabisi haba nta by'upfukamunwa bigihari mu bigo bitandukanye ntaho gukarabira mu mazu y'amadandarizo nawe usanga hari uburyo bugaragara butagira amazi bwo kugira ngo bikingire gusa igipolisi n'ikiba c'amande urumva ni hatari birateso. Kiretse mu gisagara ca Bujumbura mu bindi bice vy'igihugu nko mu Kabezi abanyagihugu baho bavuga ko naho nyene abandura coronavirus biyongereye. Aya makuru mushobora kuyasanga kandi ku mbuga Twitter, Facebook, YouTube vya RPA ijwi ry'abanyagihugu no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI canke mukandika kuri WhatsApp ku numero guteranya 49 178 19 111 85. RPA Abakora umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki bo mu gisagara ca Kirundo bariyamiriza amafaranga bariko baratozwa n'abarongo ishirahamwe Amotabu ryo muri ico gisagara. Abo bakora uwo mwuga bavuga ko haciye indwi zibiri batozwa amafaranga 50 kuri umwe basigurirwa ko arayo kunagura ishirahamwe. Ivyo babona ko ari ubusuma bariko barakorerwa n'ababarongoye mu gihe batabagishije inama kubijanye n'ayo mafaranga. Dani Claire iratwumva. Zina muntu wese akora umwuga wo kunguruza abantu ku ipikipiki mu gisagara ca Kirundo ategekwa n'abarongo ishirahamwe ryabo Amutabu kuriha amafaranga 50. Abakora uwo mwuga muri ico gisagara bavuga ko haciye indwi zibiri bariko baraburabuzwa mu kazi kabo n'uwitwa Gafare asanzwe barongoye. Abamenyesha ko atawuzoshira ipikipiki yiwe mwibarabara adatanze ayo mafaranga. Abo bakoresha amapikipiki bamenyesha ko hari na bamwe bafungwa bahorwa kuba batatanze ayo mafaranga. Uyu ni umwe muri bo. Utayatanze bako bazomwiruka ko mpaka. Hariho n'uwitwa Viateur mugenzi wacu yafunzwe agira ko yase gucanga 50. Twebwe nk'abamotari bo ngaha mu ntara ya Kirundo ntitubona iryo tuboza ry'amahera aho rizanana. Ntituzi yuko ari itegeko ryavuye mu bushikiranganji. Bagize ngo barabaza abo bagendesha amapikipiki bavuga ko babwirwa n'abo barongoye ko ayo mafaranga arayo gutunganya bushasha iryo shirahamwe Amotabu. Ivyo bamirira kure kuko ku bwabo batigeze bagirishwa inama bakabona ko ari ukubasahura. Uyu Gafare arabahira karengwa avuga ko tayatanze avuga ko bazomwirukako ubusuma buriko burakorwa n'uwo Gafare na komite yiwe. Atani inama yabaye tukabona ko ari ubusuma. Abo basanzwe bakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki basaba abajejwe intwaro baho mu Kirundo gukurikiranira hafi ico kibazo bagatesha abarongo ishirahamwe Amotabu kugira ntibibwe izuba riva. Twarondeye Gafare arongo ishirahamwe Amotabu kugira tumubaze ivyo aregwa nabo batwara amapikipiki ariko turamukena. Inkuru ya nyuma y'ano makuru abanyagihugu bahurikiye muri koperative irangura inzoga mu ntara ya Cibitoke izijana mu gisagara ca Bujumbura ntibakoze kuri uyu wa mbere. Imvo nuko bumvise ko hari abanyagihugu batatu bazindukiye kurangura inzoga nka koperative nshasha. Abo nabo baheruka kwirukanwa muri iyo koperative yari hasanzwe kubera gukora inzoga zitemewe n'amategeko. Onezime Dushimagize. Nindagira Jean, Nahimana Gerard na Bizimana Benoit nibo bagabo batatu batumye uyu munsi koperative irangura inzoga izikura mu ntara Cibitoke izijana mu gisagara ca Bujumbura idakora ibikorwa vyayo. Nkuko isoko ryacu bimenyesha abo bagabo batatu baheruka kwirukanwa muri koperative kubera inzoga baranguye
iyo bazishikanye mu gisagara ca Bujumbura baca baja kuzihinguramwo izindi nzoga zitemewe n'amategeko. n'abantu twebwe nyene twirukanye muri koperative bahora badandaza inzoga zitemewe n'amategeko bazikura mu ntara ya Cibitoke co kimwe natwe hari urwagwa bazishikanye n'i Bujumbura bakaca bazihindura bakazivanga n'amasukari zimwe bita imidiringi. Abo bantu twebwe tumaze kubamenya twarabafata ingingo muri koperative yacu bwa mbere turabagabisha hama turabahagarika vy'imfatakibanza hama mu nyuma koperative irakoranye inama ya bose yakoranye kw'igenekerezo rya 24 muri uku kwezi kwa 11 abo banywanyi barirukanwa burundu. Abo banywanyi b'iyo koperative nk'uko isoko ryacu ribandanye ribimenyesha ngo baguye mu gahunda bashikije ikibazo cabo abarongoye intara bakabwira ko bataje kubafutira koperative mu gihe bari babandikiye bamenyesha ko abo birukanywe baheza bakabicira isoko mu gukora inzoga zitemewe n'amategeko. Twebwe ibyo twaciye tubona ko tutotera tubandanya kuja gushora imitahe yacu ku hantu tugiye guhangana n'abantu badandaza inzoga zitemewe n'amategeko. Icyaduteye amakenga rero nuko Buramatari w'intara ya Cibitoke tukimumenyesha izo ngorane yavuze ati muraza nimutaza mushake mureke kandi mutaje koperative yanyu turayifuta. Twitura musitanteri atubwira uko nyene twabaza Deje wanakope ati erega nta monopoli mufise. Koperative yari hasanzwe yarihurikiyemwo abanywanyi 350 imbere yuko herukanwa batatu bagasigara bangana 347. Kubera rero abo batakoze berekana ko abo batatu baje kubavogera inzoga zari kurangurwa ku isoko rya Nyeshenza muri komine Mugwi zangana n'ifusi indwi ariko hakaba haranguwe izikwiranye n'ifusi imwe gusa. Urakenuye Onezime dushimagize no kuri iyo nkuru yawe duciye dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Ines Gakiza nariko ndayabashikiriza ndabike banuye mugira amahoro ahiwanyu.